mu kwandika Alvella yashashisha amavuga ngo abakunzi be bashaka kwifotoza kwifotozanya na Fanny Lavine ako kantu ko kwifotoza kamaze kuza wacu umengana ubwibone Rihana wacu mu Burundi hari ibintu muri industry canke mu bintu by'ibikorwa mvabwenge iyo uhaye korabo umuntu akiri hasi umenga wica izina umenga wishe izina wa office ariko sivyo kubera ko nabo barafashijwe kandi nabo bafise igikomere kivuga yuko nabo nyene batafashijwe kandi ngo bo babikora mu gihe cyari kigoye cyane abarundi batari bwo bumve ngo filime ni giki atama promotion atalinki waho umuntu ngo akubwire ngo ni giki aca kubaza kimpaye ni giki YouTube abantu bayikoresha wasanga donc ngo byarabavunye cyane rero ko kantu karacaba ari mu mutwe bumva umenga bo kwihora reka ndagutera inkuru y'ibintu byambaye yes akunzi ba Yavuze TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mubabe hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi Waburi media suwana kugira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ndigama mubizi ko ntari je nyene mama ari kumwe na minyene toujours akaba ari nyuma ya kamera ariko yari ngaha mama mubizi abazana ibintu bishasha ukabutagira subscribe kuri Yavuze TV ndagusaba ukande kuri ako gakengeri ka rouge kugira ngo ubukurikira ari uzobona notification ubwa mbere. Yes, iyo ndigama mubizi ko ntari je nyene mbali kumwe n'umutumire wanje no munsi no mukobwa mwabonye yitwa Diamente bivuze ngo ni diama nawe muca muvyumva. Yes, yari yaraje mu kiganiro ca mbere mwarakibonye utakiravye agenda kirabe ko turogira sweet nivyo twari twaravuze ko hama tumwakire n'amashi menshi cyane karibu gose. Murakoze cyane myone umva nageze introduction nk'umuntu aboreha niko yangiwe no kubona kameme ndaryohewe cyane no kubabona ubushize umwaka ntiwagira uhere myone. Yasha nta mwaka we oya nawe duherukana ni nk'amezi nk'atatu basi nkane gutyo twarukana muri Mars. Abakunzi ba Yavuze technology we abakunzi ba Yavuze TV ndabaramukije cyane. Iri nigira kabiri nicaye hano kuri TV yanyu mukunda cyane. Hanyuma ni Diamente kuko minyone yabivuze. Diama kutwakira yatwa tukukumbesha mabujan wahindiye look ntabakuyeweka kwereka wimoshe jancet tubwiye Jeff ofete look yanje ni ingene sinkunda ibisuko kubera birambabaza. Oyasha vugisha uko igenda abantu batababaza mu gusuka vuga ati byarahaye mitamo kwimosha basi nimujije ko nari filme ndiko ndakora yasaba ko mbafise ko mbanda umunyeshuri bya vrai bisa gashatsi gake ca ndimo hajya filme yagutuma wimosha utari ubigambiriye haba mukaja murangiza twakora ibintu ntimubirabe oya ntibabikunde guys babya dutwaye ingufu nyinshi nukuri kw'Imana. Amakuru y'iminsi meza ibikorwa byari byaradutwaye ikibazo ngenda kubaza ndohigweza inyuma ya kamera yambazara reka ndakura hari abantu bibaza na Diamente no mu mama cyane n'umukobwa ngenda kubuza isoko. Oya Diamente n'umukobwa kandi mwiza pe ari ku isoko kandi ufise yerekwa ritambutse uwo mpamvu yarayogenderera yoza kumbaza ijambo nta kibazo. Bien sûr ubunyene barakumva ko Cameraman baratambuka ijere kuko nyene cyamaze kuva ku impunzi. Cameraman arafise umufiyasi ndabizi. Cameraman wanje ugusarira umukobwa mukunda we yaramwanze. Urumva arinza kwitira urarenze kweri. Shugenda wikubita hagati mu tijenda twika. Ubwo rero amahigwe nayanje bose bazohava bankubita ku ntoki nani. Amahigwe nayawe reka turagerageza ntaje tuzobabwira ubukurikira. Gihe duheruka abatabizi kwanza n'umu CEO wa ni mbege ni Blessing Movie Company. Ego ndavyumva BMC abantu bacumva BMC ukaburi nka CEO wayo abantu hari gihe babona umuntu bakibaza like bonye ntibashire ntibagaha agaciro uwo muntu gatego tubakiriye mu byubahiro byanya nk'umu CEO. Nize ntambamye ukunda guhura nazo nk'umuyobozi w'abantu benshi bari muri team yawe. Intambamye ntizobura kubera ko
ibi bintu vyacu vya filme twabifashe nk'akazi yego rero imisi yose mu kazi hama hariho intambamyi kuba muba muriko murakorana umva nk'ibi nka sinema yoyo ni travail d'équipe bisaba ko mukorana na équipe muhuje umutima n'inama yego habuzemo umwe mutariko murahuza sinema ntibikigenze neza filme iciva rero ibibazo ntibibura ariko turagerageza kubikemura yego kandi bigatorerwa umuti yego ni iki kintu ahanini gikunda kukugora kuko urumva nko mu gwima akenera uburyo hari igihe uhura n'abantu babura umwanya mukinana mugabo en général ni iki gikunda kukugora ukavuga ati kweri kuva ntanguye filime ikintu kiramaze kuncika intege nkumva none abivamo ibintu bibiri bimaze kunca intege hamwe numva nosara cambere ntusare cambere kwanza n'abakinyi en fait filme uri kurayandika ibifise les personnages bazoibonekamo principal hari aba principal donc bari uburyo butatu hariho les acteurs principaux hakabaho na les acteurs du second babandetse bari aba principal ariko kandi bavugwa cyane niyo yobura filme igakomeza mugani natokogera abakurikira ego abafigiha rero les personnages du second nta bari aba principal comme tel mais abari abantu filme iguma ivuga mugabo kandi umva baza en deuxième rero aha mu Burundi hari ukuntu umukinyi uba wamubwiye ati uzokina utari mu principal yego agaca yumva nyene umengo uri kure donc wari kumugira mu principal kandi bidakunda kubera ko abantu bamashaka guhera hejuru je sizokinda gifise kikibazo why nukudata nabaza kandi kudatahura ariko mwene uwo mukinyi ntabaratahura ivyo arimwe ivyo rero turakunda kubipfa n'abantu wamugira mu principal naho agaca hengera filme yigejeje hagati turatangura kubwira vyangoye no musisinza kandi vraiment mwavuga je nkaryari hari umukinyi vraiment yaransitaje naramutelefone ejo uzotonde 10h ndamurondera kuva izo 10h kugeza 17h acambwira ko ari kwa Siyoni ndavyihoza umviza zose n'intambamye usanga filme uciyihagarika kandi ugasanga uwo munsi abakinyi bandi bose baje kandi uwo no kuvuga ngo adakinye n'abandi bose naco bakiye oh my god kandi babandi nabo batonda ntibakine usiye kubarondera oya akenshi bica bigora kubaronda bica bigora baje nabo bagaca batari areze canke usanga turavyakira parce que nta kazi korosha n'ubundi ariko ubu ndiko ndabikemura ndiko ndiga uburyo nzohora nkora filime y'abakinyi bake kandi kame mubona ko bari respectueux like bajya abantu mukorana ukabona ati abantu uko biri kose barubaha hariho umuntu erega niyo ubona ko ajya mugira ngo ushobore d'abord ubushobotsi hari nabo babashoboye bataba bashobotse muri ugasanga biragoye ugasanga abaforma wawe ndi imbere wari wibaza ko utona mu na hall principal ugasanga niwe yishoboye mbere wanashaka ariko cyane n'impamvu bikunda kutugora usanga isware yawe niyiguha image y'umukinyi uzokoresha nk'ubu nk'akarorero urabona ukuntu je mboneka nk'ubu ukaba ukeneye nk'umukobwa erega filme irafite apparence physique y'umuntu ico bita bible de personnage ibigizwe na caractère na apparence physique rero umukinyi je nyimba nkeneye umukobwa muremure w'inzobe avyibushe iyo ni apparence physique nimba iyo isware yanje ni ibikenewe umukinyi nkaca nkenera na caractère yiwe ni umuntu akunda gutwenga canke akunda kubashavuye canke akaze canke ahoze canke afise ibintu vy'amasoni n'intaro nk'uwo muntu filime nzoba ndayisha ni nayo mpamvu ushobora no kuba mu bakinyi banje bose atawurimwo bikaba ngombwa ko ngenda kumurondera inyuma mu yindi company cyangwa mu yindi team niyo mpamvu usanga rero wa wundi ufise muri timu yawe arashavuye ngo ntiwamukinishije mu film ngo bagiye kurondera undi wo hanze ariko ntagutahura impamvu biba byumvikana umva wabona umengo wamukumiriye ariko nawe nkanye n'akazi mu kazi nta sentiment ntukwiye gushamo sentiment d'ailleurs bakwiye no kubira nk'iyi filme hariho filme yasohotse cover filme yakozwe na BMs iyo filme n'ukuri nta just nigeze ndayibonekamwe nk'amasena arenga 3 donc
kandi ari iwawe kandi ari iwanje yego kuko umukinyi yanditse umwanditsi yanditse muri casting je sinari kuba mu principal kuko abakinyi yarakeneye je mu ba principal je sinarimo ariko urumva ko ata sentiment yashizemo ngo ko Diamante ngo ari siyo ngo rero ngo acabanga mawuke naho ya principal kwera ubona ko normalement yo hore ni muhuye ntiduhuye no kuri cover sindiko yego aha ndabonye nyine twanayibonye ngere kuvuga yasohotse ikava yasohotse wanted iri mu cyongereza bisigura mu gifaransa ni recherche mu kinyarwanda ni gushakisha mu kirundi ni kurondeza yes rero iyo filme ndayibatuye basha muze mubikurikirane araba filme ndende ntiri mu masezo izo biri mu party ariko ni ndende nziza basha nzi kuva nakora je nabonye ba acteur mbonamwo umuzihari aho ujya muzehe gitogote kandi bandarazi ujya mutama ari mu gikorwa kibamo pe yifitiye n'inkaho kuri cover eko we bo nabandi bose umva nta irimo n'undi muririnzi yitwa Warido wo mu Carama ari kuri cover n'umutipa araho yitwa Jaune ari kuri cover nawe nyene n'umudadaraho twa Derine riko abantu ba donc bane kuri cover je sindayiriko kandi urumva uzokina narayikinye modeja trailer izosohoka la semaine prochaine kwanza banze basonde subscribe kuri YouTube ya BMC turabaje gupina ndazagusaba bagushireko link kugira ngo bayipininga kugira ngo ibyo tuba turiko turavuga abantu bagende babirabe babone ko atari bya bintu tuba turiko turabesha aha niko ndakubaza ibyo bakinyi ndibaza ni intambamye nkura nazo akenshi rero yemwe muri ko bandika reka tuvuge kuri iyo ntoze izosohoka d'abord iyo filme izosohoka ko ni yantoka kugira ngo nzokubaza ibindi reka manda kubaza kuri iyi filme kuko ni yatuzanye cyane iyo filme wiravye ukayikorera kavu imeze kuki umuntu yitega iki like avuga ati ewana je ndavye mbona ari ibintu by'ingwano rafa pasi narakuravye kuri tene ndavuga ati ngo ni Diamante tuzinanye canke bimeze bite asha kugibusiziga donc iyi filme rero iyi cover cover iteye ubwoba pe n'umuhinga yikoze amashugo yiwe tuyamuntu yakoze umutipe yitwa Joshua n'umukameramani wa BMC no kuvuga filme nkuko nabivuze ni ndende kandi irigisha mu kuyandika twisunze kuri generation zose abana abapapa donc tout generation je nivyo nkunda kwisunga cyane cyane mu gutanga message ntizobarambira irimo action basime nibanga basi irimo romantique irimo action irimo na drama rero bazoyikunda ndabizi cyane kandi bazoyikunda rero ndabahamagariye kuzoyimara yose bazoyiraba yose bayimare kandi si yo yonyene BMC iri mu kazi irici twizere ko muzotumena mukatumenagaza nyene zoba imizigo hamwe mu muryohego ndakifise ikibazo kimwe c'amatsiko akenshi iyo muriko murakina nk'abakinyi ba filme abenshi bakunda kuvuga ko mukina true story sote ubuzima bwawe Diamante sote bwundi mukinyi canke ivyo mubona mu buzima busanzwe niyo filme maze gukina nk'ubuzima bwawe nta nimwe kutuduha isara y'abantu taraduhi wawe jambo sizokina film zohera ku buzima bwanje bazoyibona bazamenye ati this is mignon filme je kwanza igira gatatu igira kane ya mbere nigira jeunesse perdue igihe wabonye kuri tenebe yavuga ni filme namaze imyaka 2 nandika ntaraja no muri industry nari nize yuko niyo ntazoshika ngo mbe mu actrice ko nzoyiha abandi bantu bakina bazoyikore nayo ntiyari ubuzima bwanje nta naho nari nanayikuye d'ailleurs ni ibintu vyanje mu mutwe je ndafise impano yo kwandika habwo nzabasanga ariyo mfisa cyane gusumba niyo gukina niko ntararonka umubanga binyibira neza ibanga zogenda uganiye na Mede nanze ndaza kuhashikira aho hantu ngene abantu badashigikirana ndaza kuhashika reka dukomeranye hama ya kabiri yitwa derrière les nuages nyuma y'ifungu nyuma y'ibibazo ijana yanditse nisunze histoire nigeze kubona mu kibano
iyo yari true story y'umumama twigeze kubana ahantu ubuzima yarabayemo. Ego. Iya gatatu yitwa Icirore yari histoire yanguye mu mutwe nyene ko nyene ndyamye ndumva histoire kiraza buraca ndayandika nanditse igihe kinini nk'amezi 2. Ya kane ni wanted to nayo si wanje ariko twarayikosoreye hamwe n'abayikosoye. Ya kane turiko turayitona nayo si histoire yiwanje ndumwe twayifatanije n'undi mutipe yitwa Frank. Ego. Muzomumenya niyaza ngaha kuri micro. Ego. Rero histoire y'ubuzima bwanje sindayandika. Ariko uzoyatwandikira. Asha nzoyibaha. Tazwize ko ibintu bitajorose. Ahubwo ndiko nibaza ko nzoyikora sous forme ya débat ikiga muri filme sous forme ya émission donc katuvyitege. Reka ntandukire ko ica kibazo rero gikomeye. Nka Diamente ko umuntu kazamuka neza kandi afise ibikorwa vyiza abantu nibaza ko baja kubiraba bakabibona bakabona ko ivyo tuko turavuga tuko dushingira nta ibikorwa mukora. Umuntu aribaza kubera iki abakinyi ba filime bamaze kumenyekana usanga badasupportinga abatoyi babo. Murakoze. Ofete nibaza ko bivana n'abariho hariho abasupportingana n'abadasupportinga. La majorité ariko ntibasupportinga batoyi babo. Nk'akarorero ni kugira kuntu usanga no mu kibano birahari. Ugasanga hariho famille zitarabana donc zitafashanya. Ntibafashe batoyi babo. Ntibafashe donc bagakira ntibibuke babandi basiga ruguru peut-être basiga muri bwa buzima. Abanga dafise ubuzima bwasi bwiza. Dijon. Hariho n'abandi bashaka kuvyibuka. En général rero sinzi donc en général bashaka donc baba nukuvuga iyi etape jengezeko nkaje nk'akarorero nimba ndi kuri niveau 0 abo batwita naho ko baduze cyane bakaba ari nko kuri niveau 5 ego tugiye kurabaho bifuza kugera bariko bifuza gushika kuri niveau 10 ego nanje ndiko ndifuza gushika kuri niveau 5 urumva je nkuri kirenge shikana ikirenge aho bagikuye ego twese twifuza gutera tuja imbere nkabo rero bacha bifuza gukorana n'abandi bantu bari hejuru yabo canke bari kuri meme niveau kugira ngo ibikorwa byabo ariko barakora bibandanye biprogressa imbere ego raison pour laquelle twa tukiri hasi cha dushaka kumva yuko batwirengagije ngerageje kuvyumva muri côté positive sinobajija cyane ko abo bari hejuru sinobajija cyane kuko ngerageje kubisigura nabo ntibashaka gusubira inyuma hari ibintu muri industry canke mu bintu by'ibikorwa mvabwenge ego iyo uhaye korabo umuntu akiri hasi umenga wica izina umenga wishe izina wawe office ego ariko sivyo kubera ko nabo barafashijwe kandi nabo bafise igikomere kivuga yuko nabo nyene batafashijwe kandi ngo bo babikora mu gihe cyari kigoye cyane abarundi batari bwo bumve ngo filime ni giki atama promotion atalinki waho umuntu ngo akubwire ngo ni giki aca kubaza kimpaye ni giki YouTube abantu bayikoresha wasanga donc ngo vyarabavunye cyane rero ko kantu karacaba ari mu mutwe bumva umenga bo kwihora oya si byiza ariko si byiza twero turiko dutangura kuri tugeze ahantu heza mu Burundi kwera ko ubu n'umutama arazi link uyimuhaye kayiftonda akagana we nka Diamente hari umuntu uyitura kandi wari witeze ko aza kugufasha akankira je nka Diamente tuye kuvuga ku by'abandi hari umuntu rero nigeze gusaba vraiment kuri filme yanje ya mbere ndamubaza ati woza ukafasha donc narise hari ukuntu yeje kwandika filme bisaba ko yisenariza ukayigira ama scenario ndabimenyereye umva nta experience scenario ifise mukonya nkira sinibaza ko yanyankiye mu buryo nyene bweru yarambwira ati wapi ntibikunda ahubwo yampaye ikindi gihe donc yampaye nk'imbere amezi 4 cuge twari mu 8 yambwira muri December yego nuje narishushe cyane ngako kuri duhadusaba ibiganiro umuntu akaje akubwira ngo ubu ngo sindiko ndakora ngo rindira ngo nzokubwira ngo natanga gukora ku mative ukaje umuntu ejo mu gitondo yatanze ibiganiro handi hantu akaba kwikura ego uyo muntu vraiment nacenda namugati okay iyo December yageze vraiment filme yanje nzana rahejeje ego
iziri no kuri YouTube kandi sha yarambere umugisha yo film niganye nabonye kuri internet film ya mbere gasha irose ubugishika kuri internet ibaze vre ego ndaza abantu bakoze kuva kera film ya bitarigira igishika kuri internet benshi je ngana kubo yavazi Diamente ayishimo ni bon ya babiko biraza babiko biraza ego ubu rero je sinkifise nyine impamvu zo gutinya cyane unyankiye ni bon unyemereye ubu ndiko mbona ibintu mu buryo buri positive abantu basize inyuma aba negativist ego baracha intego mu aho bikomeje wa avance tukira aho nyene nashaka ndakubaze hari ikintu nabonye rafa passé kujya kuntu abakinyi ba filme mwizimbisha mukazimba yewe mukazimba ugasanga nko mu mukinyi wa filme bon ndiko tuva kujya yasuje ya Fanny Lavine nabonye mu commentaire hatabiruje ko n'abantu avuga ko like abakunzi be canke abafana biwe boye biciye bavuga ngo abakunzi ngo murahorana mu bibi no mu byiza ngo ntetumiye abafana yatumiye abakunzi wowe uravye mahera muri iki gihe turimo nk'umukinyi wa filme yakubwiye iki like avuga ati abo tuzohura ni ntege iki mugo sanga hari umuntu amukunda cyane adashobora kuronka burya buryo je nabanye ryafisha ahubwo naratangaye urazi impamvu n'aba musiciens twa dufise mu Burundi ntibaragira yavuze ngo ni Chris Brown ngo ni Chris Brown bari Chris Brown vraiment zaje mu Burundi sino ayamahera ni menshi ni menshi gusa hari ukuntu umuntu mu buzima bwacu bwa filme dufise ubuzima bubiri yego hari ubuzima bwo kuri réseaux sociaux n'ubuzima bwo muhira turafise famille turafise abakunzi turafise wa wundi vraiment naho bavuga ati ni sanka ayari uwo rose umufana uwo ni famille donc wamaze kuja mu rugero rwa famille yego nk'ubugenda afise abantu naho navuga ati Diamente arafise rencontre n'abafana nkaca mvuga ati des amis hari umuntu azoyariha yego wa wundi nyene ni mukuzine ni mukuze ni mutante abo barayariha muga mufana ariko indi kintu mudatahura umuntu ashaka kubona gufana bane n'umukunzi wawe muga no kugira ngo ronke 10,000 kuja kurya yetuma avuga ati basi abakunzi banje bose ikintu ashaka gukonsoma urumva like kuko mba ntibazoba bicaye baraba nazo bari kurya no kunwa n'umwe wese nica konsoma ashaka kuvuga ati je ndiro dufite twonyene muga mbonera Fanny Lavine twicarane mugabo urumva bimaze kujamwo itegeko ujya mu dame arakanu yashizemo gaca gatuma sinzi ko ari ni je nabimenye ku kinyamakuru kuri page ya Alvella yego mu kwandika Alvella yashashisha amavuga ngo abashaka abakozi be bashaka kwifotoza yego kwifotozanya na Fanny Lavine ako kantu ko kwifotoza kamaze kuza wacu umengana ubwibone ego me vraiment hazo pura kere bace bandika ama commentaire ngo none ngo hari umuntu yanditse rosha ngo muraza ngo ndamubereke ngo hanakunda guteramira kuri alimentation okay ngo muce mubona ngo mwirirwa muratanga bisenkani kakubera ngo je ndamuzi ubuzima busaza turabaya yaramusesi agafu nivyo bugabo nivyo kubera ko like je natanga nkanagenda ariko mba ndiko nimvirira kuri wa mukunzi wiwe atabugiye afise mugiye bisanzwe yari kuvuga ati abakunzi mwifise mushobora kuyaro abatifise namwe nzobategura igihe cyanyu kugira ngo bimenyekane kuko urumva yavuze ngo ashobora kuba ngo gutandukanya abafana n'abakunzi muga twibuka ko abakunzi bose batagira uburyo kandi ikindi sinibaza ko abatazoba bagiye bose atazora abakunzi yego kubera intambwe agezeko ntakiri umukinya asanzwe je ndamwita nk'umurigenti yego bevre yarakwiye kuvuga ati je ndahevye nk'umuriyoni ndawuhebeye abakunzi abafana n'abakunzi baje tunwe turyoherwe fagitire nzonayiriha yego ikaba shonyine ikavibra mugabo ugiye nabaye nibaza ko habaye nko guca amaboko abantu yego frère yari exagere guca amaboko kubera ko bon je moi je comprends mal en plus akace exagere n'agapira wegeze kuronka 50,000 hama akace exagere n'agapira ka 3 fois nibaza ko ivyo bintu biri too much je ndikene sino sinzoje muga nibaze basi nk'abantu muba mukorana mukwiye kuganira like muri yo way ivuga ngo
Ofete urya abimazemo igihe kandi ibintu byose umuntu abikora mu buryo yumva ko bimufavoriza. Rero nka jewe vraiment sinzi ko nzogera aho usanga turiko turivugishwa ngaha nyine tujambuka dusanga bazoba bahari bazenga bamwe bari kwa King Summertime usanga zonigana no kugira ngo winjire ufise itike bizokugora. Aha Kingi birumvikana urazi impamvu oyigera ko ikaduha kandi igihe ikaduha shoni niyo mpamvu abantu batabitahuye rega kubera umukinyi wa filme ega aratanga shome canka tuzana umuririmbyi rega ni usanga tutabizi aho vraiment gana ahantu haza umuririmbyi murambona VIP nari 20 aho naho kuri afishe vyategezwa kuba bihari tugamati aya 50 tuyatanze kugira tuzogesha turode dutanga none jewe no gikugira ngo nge 50,000 no wanije antu 50,000 ntibazoya consome oya naho bofata assiette basi akaba ari 35 naho boja kuri wayare parasi cyaye kuri style hotel sha ahanye nko 50,000 ari umuntu umwe tugiye kugira mu wayane tuzosanga umuntu umwe ashaka gukonsoma nka 80,000 mu moyenne kandi nayandi agasigara cyane. Rero reka tubirinde amaso turindire Chris Brown Rihanna wacu wo mu Burundi. Imbere ko turangiza iyo umuntu ariko arakora afite icerekezo ciwe akavuga ati je nerekeza ngaha muri film utitaye ku ma circumstances kunda guhura nayo wowe werekeza he muri film ninde umuntu akwespira uvuga ati vraiment je shaka nkaha hantu umuntu yashitse kwanza je vision yanje siyo ngaha mu Burundi reka oh my god mwakunda wa Nigeria abantu b'Imana nguyo nijagira mvuge kuba Nigeria onamwici basi impamvu ndabakunda barakora pe ego barakora kandi ba Nigeria baranatunze imana ego barasino bafite amafaranga uravye behind the scene zabo usanga muri tournage nta mukinya agenda n'amaguru bafite amavuatire meza amamodoka meza ivyuma bakoresha amakamera meza gatanga amayimanje y'imyada baba mu mazu meza bakorera mu mazu meza bararonka amasupport aba Nigeria cyabo kiratunze kwanza duhere no ku gihugu cyabo kirifashe bien baratunze pe kandi n'abakinyi baho nibaza ko atari abantu ntibahawe agaciro mu Burundi oya abakinyi ba film muri Nigeria arenganye n'umustar nkuko horengana Kidumu ego dufatire kuri Kidumu nuko horengana Kidumu nyine babantu donc baba muri Vidolix ikindi kandi ahantu amasoko yabo badanariza kama filme arateye imbere filme barayikora ikaba dépense kandi bakayikuramo amafaranga ariko twebwe twizeye YouTube yonyene iyo YouTube twizeye ni handi wa Murundi uzomuhana iki akakubwira ngo byanze kuguruka connection ikaguruka rero nakubwiye byanze kuguruka n'umwana mwiza ari ukubwira ati ufise gute basi ibi bintu byabona birabiye nturanancorera akabona ko umengo twa Diamente uri umutunzi ibaze rero umuntu niyo link muhasha niyo byuza gushiriye yego asanga nta n'ikingoro yakwinjirije nakuri aba diaspora bubaho preo aba diaspora jemba ngiri imara yo mu diaspora utazi Kirundi tuja mu Gifaransa utazi Gifaransa tuja mu Congereza nakavuga ati reka ndagutera inkuru y'ibintu byambaye nagiye muri groupe iraho sanga hari umuntu yanungitseho link ngo yabaye Illuminati yego ashaka tugiye kuyandikiye imatrafuye reka kwere basi nyine iyi groupe yabaye Illuminati chandinjira muri link ngo muri link bari mirimo byasanga ni groupe y'abantu nefsa nta Murundi arimwe iyo groupe na president sasa birimo iyo kode mu Burundi nta muntu numwe ayirimo ndajenyene ariko objective fise niyo kuzahora ndabaha link ngiye in box kandi besha bavuga icongereza n'igifaransa yego donc iyo groupe niyo bayimate urabizi n'abayimate oya ntavyonzi sinzi niba bipasa inga ndayikwereka sinzi nyimbe by'abayimate bibaho none wowe ukija mwavuga ati nane ndabe ko basi byanse geragereze nga navuga ati
shaka nzohore ndabaha urabona iyo umuntu ari hanze basi akagusondera ikintu uramaze kubona ko hari amavantage y'abantu bari hanze ibintu bashaka kubona kuri YouTube utabona ama views yo ngaha mu Burundi ntaca maze ntaca gufasha hariho n'ibintu vy'ama subscription ibintu vy'ama super fans ntavyo urabona ni wabizi arabizi yo okay uriya mutipe rero yibereye hari ahantu vraiment aravye na 10 secondes amano sarayabona mu vraiment ego ukaburungu sina gato rero ivyo baremeza ntavyo nzi canze nuko nzo bahamariki kandi bazoyara abayiminati babo reka twize rero umurundi aragustressa kandi vraiment atashitsa ko gufasha urashaka mwe group nande ndayirabewe usanga batanga amafaranga hari umuntu yavuze ngo mbe ngo yane ngo namangu nzije kuzima ngo yarazivye rero bazingene muri ubu bukene buzona twica vraiment rero umukinyi wa filme bizotugora gutera imbere kubera location yonyene yego ni ikintu kigoye kugira uyironke mwana wa mama ahubwo je mubaje ni question uravuze ari kurerekeza ko atari ngaha mu Burundi kandi ashaka kugira atari ngaha mu Burundi no kuri courage mubaje ni question iyo turiko turasaba ikibanza natwe dukora emission no kandi bitugora umuntu ahanini ni wewe wunguka canke ni wewe yunguka ni mande bunguka cyangwa gukoresha ubwenge bwawe Ati kintu shembona bivara n'ikibanza nk'ahantu usanga ari abari muri location idandaza ibintu donc tizonko ngaha nyine nabona nubaza ko maba muri ko mu kamwese je wazito waje fata ko ntunguka higana kesho kurabwa n'abantu 800 none kuri YouTube hari kijo bizokwinjiza mugabo muri aba 800 hashaka abantu bari hanze bavuga ati wow ico kibanza ni cyane niki urashaka kudushikana ngaho hantu kandi ngamaze kodana abantu benshi entrate abati urashaka kudana ngaha ugasanga haje abantu barenga barenga desa kandi bakonsoma muri abantu bize none bakonsoma je nzokungwa cyane uzokungu wazokunguka birundi je nibaza ko abantu badusama location bon atari nkayo abantu batanga inzu nuko abantu batanga inzu zabo bubahwe urumva abantu batanga inzu zabo bubahwe kuko inzu ibamo umuryango umugore n'umugabo ugasanga ico gihe barafite n'ibyo bashaka kwikorera muri iyo nzu umugabo akaguha umwanya ndaye ntabwo nagira mpeze n'abashimiye abantu baduha location baranyumva basha baze no kuri basi hari abantu imari ihumugisha nabo bakawuha kabandi yego abantu baduha location mu ifilme twakuriye abantu henshi bubahwe mugavurema biratangaje nk'umuntu mu kabari yego akankaye kuhaguha unshene kandi akubwira like combien de fois barundi tutagora gutera imbere tutaruguruka mu mutwe kuko aha muri ho cafe benshi bahamenya kubera ya gateke bon sinovuga ngo nta bakiriya basanzwe bafise ariko benshi hari abiyongeraho kubera iki kibanza tuba twabe kuko bwana tubashanga ama ensere menshi kibanza rero ko iciza yani bavuze ko abantu dukorera like bakikuza baruguruka mu mutwe vraiment bakabona ko ibyo turakora turabafasha Diamente rero filme yawe wavuze izosohoka next week izokomeza canke n'ibyayo ni muduha tuntu duke bigira biryoye mukasha mu biheba filme deja yarakozwe twarayitunge yose irahera yego si zigaze kunda kugorana abaramasezi ugasanga saison 1 iragiye urayimaze 2 3 umukinyi ayikinyemwo acatangura kuvyonga bamwe bafashe amavoyage abandi barafatiriwe abandi bagiye ruguru abandi bagiye ku mashure yego Oroje yese rinaza hagaritse ikirori nayikirije hagati ko abacitse intege uratse ko umukinyi ashaka guhindura histoire ikirori batangoye kuhindura histoire ngeze kuri saison 2 kubera nari nagize ikosa ndayituruna ntiyahera ndavuga ati kubera seri iragoye bisaba uzura yandika sero ningana ariko barayakira urashaka kubona bayikunze muri kote kora barandika commentaire ziga commentaire rero nizo wewe nk'umwanditsi zituma zikongura ubwenge twate uhinyanyura mu kwandika rero ikintu kijanye n'amasezo vraiment kiragoye kujera yego rero izo ndiko ndazihagarika pole ndosaba gukora sezo naripanze donc ubu nyine kuvuga ngo uzokora filime ihera ariko ndende ndashaka kubihera kayifise nk'amapati anatanu mugike bihera aho birakorohera kuyiheza yego izo bihera donc ni ndende ihera ni long métrage izo zasohoka kwa kangahe no kwa kangahe kugira ngo abantu sizi izogira umunsi cyangwa uzosohora rimwe mu ndwi gusa wavuze izosohoka next week ni ihera izosohoka rimwe mu ndwi yego nimba ni dufate azoba ari jeudi peut-être
azo ari je reka turindire tuzagupiningira cyane kugira ngo bagire subscribe abantu bataga subscribe kuri BMC bayikore hama kugira ngo iyo ntuzi twako turavuga antuka nayibonye vre bifise cover ikaze cyane ego me vre bifise cover ukibona agiye ubona cover kwashobona na image y'ico kintu he ujya film yaratugoye ya film twayikoze twayiturunye ukwezi iswara yayo tuyikora tuyihinyanyura amezi abiri film twatanguye gukora mu kwa gatanu gira isohoke hafi mu kw'icenda bro mu kw'icenda nyene zo yagiyemwo abakinyi ivyamamare bitandukanye mu kwandika mu kurealiza ni nziza ntayihuriye na zirya zindi oya vraiment kwa ko je uko nkora niko nduga ibintu byo kwandika nyene uvuzakana ko kwandika candabara wewe umuntu wemera mwanditsi wa filme wemera ngaha mu Burundi ni mu Burundi vuga ati umuntu vraiment ndamwemera mu kwandika histoire ofete irazi ikintu maze kubona filme aha mu Burundi etape tugezeko ahanini ntihagaze cyane mu kwandika wanashaka filme urashaka kuyandika neza igapfira muri realisation benshi barakunda kuvuga ngo ni Amede ariko Amede sindamwemera cyane kwandika moje ndiketse ahubwo kujije na Amede kubera ko Amede film akora nimba ataje kubustinga birimo ko film akora zirabwa cyane kandi ubona Amede umuntu yitekana yari ku ruhande mukana ibintu byo byarabwe sana ni muri fazo zibiri Amede arazi realisation man me kwandika ni nk'abandi je nta mashugwa cyane no muhamu kwandika c'est simple histoire nawo yiyumvira minyone c'est simple ukumva nyine n'ibintu bisanzwe kwandika mugaba realisation si bwa realisation Amede rero arayizi Khaizo pura kere zirabwa kandi zirahoregwa promotion kandi urabonye ko ziraba cyane arazikorera promotion na lancement ivyo navyo biri mu bituma filme igira visibilité kandi akoresha abantu bafite experience abakinyi baba bizi rero ni bimwe nakubwira filme ni travail d'équipe filme irashaka kubanziza muri histoire muri realisation mugabo hagera muri acting vraiment ugasanga umukinyi twarigaza kuja kuri tere abakinyi bariko barakina barahera saa yine sene bayiva ko sahindwe z'umurango amasaha abiri uri kura directing abantu vyansi birasaba rero n'abakinyi buri kurakoresha kabara professionnel like kandi urumva uvuga ati ntaza bishatse ni itegeko akaba vyumva hamwe n'abakafise vision kora ko ibi bintu muri ko mukora n'umuntu atafise vision mudasangiye vision niba abandi bashaka gutesha umwanya rero Amede abakinyi baba bafise vision baba bazi gukora nawe kandi yakoze kera rega bino bintu mani birakonta na experience cyane Amede aramaze nka Diza wita sinze Joseph akora film abantu rero baramaze kumumenya ugena nawe ukora igifite rogoto cyangwa bikunda mu gikunda nikakuye kwa Diamente basha Diamente akoze indirimbo naho yo yituruna umunsi ngo komasava bagomba kumva komasava gusa kandi ibindi bintu birimo rero kandi ikaba hit akoze ngo hani biguma bigaruka aguma ari hani mwibara bwana bwose bwa kubera ko azwi aha je ndiko nakora urani film yo unasanga ari nziza gusumbana irya Amede mugakora ko abantu ntibaranyishiramo ko bishizemo Amede ugasanga ntibanayirazi mbwo ugasanga nishigo kuye muri iyo film kirasumba ico bakora je ndazi abantu benshi ariko barakora kandi filime nziza kubaka amazina he hari umukobwa yitwa twiganye muri academy yakoze filime yitwa Behind Smile yakoze na academy ariko iswara ni umukobwa araho twiganye ngaba mu Kanyosha filime waruyize atkuntise ayihuriye n'Amede mani ni nziza iyo filime kwera umuntu nibaza ko noza yipostinze Ribat nibaza ko nabibonye kuri state ya Ribat n'umukobwa yitwa nimba ari Favor sepa uno mu TikTokers iswara ni mu TikTokers yitwa Pamela réalisation ni Libert casting ni Libert kandi bagomba bavuga ngo Libert yarasubiye inyuma sana haba gusa Libert akora ibikorwa vyiwe yitonze yipoye kidogo rero biratandukanye n'abandi babikora byose babishira kuri rezo sose Libert ariko arakora arafise na filime yitwa Feruje ni nziza rero
hari amafilime menshi meza asomba naziga ngo zantore ntindi mbe ntayo muzi usanga ni kubaka izina tout simplement ni kasi yo kumenyekana reka twubaka amazina naje nzokora uburofa Diamente paka yari wewe nico gituma je nkunda gushigikira je nta muntu yewe umuririmbyi ariko arazamuka akanyandikira uno munsi dukoreye emission numva ndayimuhana n'umutima mwiza parce que mba nibaza umuntu nza gusaba emission seki ashaka kwava hari intambuka ashaka gutera mbwira n'abakuru banje vraiment mu bintu vya journalisme imana izomfashe aho nzogera hose nzoshigikira impano zikizamuka aha minyone nk'inyuma y'imyaka nk'inde oya ndakubwiza ukuri bara gutelefona ngurinde wengera ka YouTube channel yawe ngo isaho reka ndabwira ikintu je nyene meze je kungana numva no support reka ndabwira kuko ntibikuraho hit yawe ico nicambe nibwira ubwo ufite umwose aja mu bintu afise vision niko yavuze ndabizi abantu bangoye nanje kumama imisi ubu ndabikoreyeko igigo nta namwe coshika kana hamwe urumva sino supporting abatoyi banje mugabo je ngeze hano ngera nkavuga ati ubu rero cette fois no Diamente nkeneye today nkuko wakenera ozi cyangwa wakenera juste gayer habati uno munsi ndiko ndamukeneye biraryoshe ndonse muri kijya gihe uno munsi parce que novuga ati yewa uyaranzamuye numva nababwira bakuru bacu muri journalisme baba support abo mamanda n'amamemission kwiradiyo kandi ababwire minyone abajournaliste mufite uruhara runini cyane mu iterambere cyane vraiment cyane ni mwe murongoye industry Diamente bari twiva ngo tubimare reka ndagushimire cyane hako nani ndabashimira minyone niwe mujournaliste wabiranguriye ifanza musara nuko nonga reka tubihore minyone n'umusirimu vraiment diye kwagenda none tugiye hahandi mbere la prochaine fois tuzokwata ko turagiye maze tubemeye siko none ndagushimiye minyone nanje ndagushimiye cyane ndizeye ko la prochaine fois zezo gutumira naravye film ndaguhe feedback abantu tubabaza nyine bayibonye kandi ahazi abakozi bayagate kinyo zo yagushigikiye amen big up sana rero